Besto sinzi ko arabi Bujumbura gusa ariko Besto arateye ubwoba gute nyine ateye ubwoba reka Besto ntadashika reka kandi n'ikibazo kiba gihari ubusanga nivyo mwavuganye mwibaza ko ari banga rya babiri kumbe Besto arabizi byose Besto arazi ko utari romantique arabizi donc utuntu twose umuntu ashobora kukurutira umusheri bisigura ko aho umusheri ageza nawe nyene arahagera agaca harusha bisigura ko ibintu umusheri agukorera ni rubi nawe ubundi urukundo ni rwiza abana baba bavyirekera tu urukundo ni we vyakwankiye ubundi biramukunda tuza twe twikundiye abatipe bo muri iki gihe bose bameze neza umwanyi yaca kubwira ati basi twibera abagenzi Besto na kubera bizi ni nabo umugenzi aguma mo kajya kandi ahubwo zose ndazimushiramo tuzisangira kandi biba byoroshe wanashima numva ko ingorane ziciye zigira babiha ko zigira umwe ndabimubwira nene tukazigira yihisha ngo no yimubwira ngo sheri wanje byabaye mutera stress ugasanga nyene nyene izo stress mutegerezwa kuzisangira ugira stress gute uri wenyine kandi usa umusheri Nkundira ngenda baramutse mwese bakunzi ba Akamo TV turabaramukije cyane uno munsi rero twongeye kubagarukanira wa musore wa mupapa aririmba indirimbo himbaza abana umudiho wa hip hop we nawe sound ni Dizo Tricks Dizo meze neza cyane gose nawe kandi kuri Akamo merci beaucoup imisi yari myinshi sana gusa nashitse humura Antuka bari bagukumbuye kukumva kuri Akamo ijambo rimwe canke abiri kugira ngo baramutse ndabaramukije mu izina rya Yesu amen guys umenyereye Dizo tumuzana aho bw'ibintu vy'indirimbo mpimbaza amana canke uko two kwitwara mu buzima bwa Kristo ariko no munsi rero biratandukanye gato ko tumuhamagaye kugira ngo cyambere n'umupapa turashaka tubwire rero bimwe mu bigenda biranga ubuzima bw'urukundo canke bw'urugo kuko arabimerita asanzwe anabirimo cyane Dizo no munsi tushaka kuganira kuri iki kintu kimaze iminsi kiko kiribonekeza cyane kuri jeunesse ya kino gihe aho ushobora gusanga umuntu uri mu rukundo n'undi ariko ugasanga uprefera kuba umubesto wundi muntu akuba besto wa sheri wawe ivyo bintu bivyitikiweho Mubu gasanga umugore wawe basi hari ikintu yogira ubwo bakubwira canke isoni agatinya ati no yimubwira uko yonyeca ugasanga arafise uwundi mu besto wiwe sha naho yo bavuye gukora ryanyanga rimeze gute yumva ko yo mubwira atakibaza kamuhanura bakabana hafi se wo nawo bivuga kwiki Joni baza ko ico kintu kiva ku kintu ubusanga mbere yuko baje mu rukundo peut-être numvuga ko ari babahungu akubona no musa gaca kudraga peut-être kubw'imitoma myinshi ugaca wemera canke nyene kubera ko waravye apparence yiwe ukibaza ko afise inoti ugaca uvyemera ibintu nk'ivyo kubera ko je no prefera ko nkundana n'umuntu twabanje kuba abagenzi kubera ko burya tubaye abagenzi cyane bituma unyugurukira cyane kandi bituma rujya rukundo ruca rugira na fondation ikomeye kubera ko twinjiye mu rukundo atari ugenzi bwahabaye hari utuntu ntakubwira kubera ko nzi gasanga nyene shaje no mubwira iki kintu usanga nyene prefera kubibwira ujya mu besto wiwe gusanya ku kantu k'aba besto kuri wate mu jambo besto sigura gute sha mu bisanzwe ubwako kari gasobanura neza kari kavuga ibintu vyiza nyene urumva ko ari ya friendship ya cyane ariko nyene muri iki ibintu byaratitutse gose usanga aba besto ari batubuza amahoro bakubuza amahoro gute bon Jono hagati y'umubesto w'umusheri wanje hamwe n'umutipe ariko aramurondera Jono utinya cyane umubesto kuko natinya umutipe kubera ko ababesto ni babi baragisibije sana reka kandi aragusobanurira ingene ari umubesto atakibazo kuno kugira ngo kogana turogana uko umwenga
kumubenga birasanzwe biraho nk'ubu wumvise ko umugore wawe afise umubesto wovyakira gute oya Eres make ntawagira sawa nk'ubu birashitse uravyumvise ko kandi kapana ngo uravyumvise gusa uranabimenye na besto we uramumenye ati ni besto w'umugore wanje atari umukobwa kari umubesto w'umuhungu oya numbwira wowe barasubira inyuma hakiri kare tigabanya ko kariro kubera iki besto sinzi ko arabibujumbura gusa ariko besto arateye ubwoba gute nyine ateye ubwoba reka besto ntadashika reka kandi n'ikibazo kiba gihari ubusanga n'ivyo mwavuganye mwibaza ko ari ibanga rya babiri kumbe besto arabizi byose besto arazi ko utari romantique arabizi donc utuntu twose besto batuzi naho bitagenda neza nyene besto ebane besto je mvuye kwa naka twashwanye yambwiye ukunuku bigenda utavuze muheba caguheba ega umusanze besto ni mucamanza bajya rero bacamanza bakuru bajya bavuze ati shaka kabe wawe nawe wapi wararavye kaba gaheze ubutasha ubushize hari umukobwa yambwiye ngo shango uravye ngo ivy'inkundu za kino gihe hako nogira umusheri nogira besto tutwihuriza nta bindi ni kubera ko nibaza ko uyu muntu aba afise depression umuntu aba afise depression naho ubundi umutima wose ubukeneye urukundo umutima wose aho uvukagera ubukeneye urukundo byanse mu bahungu basi akira umutima wa Yesu basi nyine izo rero shirarenze umutima wa Yesu nizira consola cyane ariko harige ubukeneye ibintu apparence physique ego mu bisanzwe navuze ko uwo muntu aba yarabaye deshi baramudesevye sana donc ucusanga ageze hantu aba ari obligé kumva ko akeneye umubesto kubera ko aba yumva ko umubesto adashobora kumubabaza ego umubesto anagututse ubifata ko ari blague kandi besto nishaka ko nabirabe kandi usanga jewe muri telefone ya madami ngo rero musange ngo gatipe ngo mbaba ndi wamuga ngo akijujuwe umeze neza rufawe bajye abantu ni babi ushobora kwamenyera aragahungu bajye abantu bari babi kubera reka of one wo mwita sheri wo mwitike kubona ngo akijuju kera ntaragira mariage je mugore wanje nta bintu by'abagenzi agira oya nta bintu by'abagenzi agira yabane bagenzi biwe ni famille yiwe ikirenze ngaho ntabafise sasa iyo experience sinayigize ku mugore wanje ariko ava narigeze kugira umusheri ebane agira wa mutipe nyene rofa umeze neza rutwe iki kumbe rutwe yari muziki ibintu byinshi kurusha n'ivyo jewe kandi ari cyo turi mu rukundo cyabibaze wa murofa azi n'amabanga yiwanje utusanga rero we aba yumva umenga nyene no besto yombabaza gute ko nabijya bintu no mubwira byo mubabaza abifata nka blague acha yumva umenga risekirize habera ikibazo rero tusanga besto n'ama service yose bayafashanye nico niho habera ikibazo ariko mvuze ama service ashobora gusanga hasi ikibazo nyene afise akeneye ubufasha bwiwe none ni besto w'umuntu se n'umufasha bane wanyumvise bantu rumwana ariko razica ibyo bintu mwamaze kwihasivyo ego nivyo birashika besto nyene ugasanga urafise mu besto iki urafise mu besto ivyo siyo kozana kuri kamera oya none kuri kurabimbariza kuri kamera urafise mu besto je nta besto ngira haba byaheze Nakishaka udefend ibintu utagira oya abana kubwiye gusa isi tubayemo ntago tuvuga nimba tufasha ta micro tukavuga siko tuvuga ubuzima twege tubayeho bwite ariko nuko hariho abandi baba babayemo kandi kumbure tuganiriye bino bizako no kubafasha namo bikabashikira nico gituma turi kuganira ntago ndi kuvuga vya besto ngo nuko nanje bise besto canke iki oya ariko ndamukundera ndagukubita okay umundonderera ndagukubita na besto nagutumye kandi kwa besto ntago wamubrancha n'umuntu umuntu bakubrancha ntago mushobora kuba mu besto biragoye na cameraman wawe muranda bikeka yes we abandanya nimbo
bandanya nibo Uvuga muri commentaire ngo cameraman baramwikeka cyane. uriye ndi kwa muvayo na cameraman. Okay. Hari ahantu twagiye na cameraman. Ariko hano ni muri jardin nawe none aho wari Besto wanje ntabwo twoza muri jardin. Namubwira ngo yanzoka bahuriye na Eva he. Oh yareka shareka. Reka shareka. Kwa cameraman ni inzoka arago no munsi. Reka. Sami wabyumvise kuri satani. Reka shareka. Aba Besto. Gusaba Besto ubundi n'abana beza. Urazi gituma Kidumu yaririmbye ngo urukundo ngo ruguma rutuma tuba babiri ngo haje nawe ugira gatatu. Bicaye bakavuyo. Yeah. Sasa umengo ugira gatatu aba yaje ari umutipe yaje kumutereta kamwemerera. Ariko ba Besto barateje ikibazo vrema. Oya gusa mu Besto ubundi je kuri je novuga ati Besto ntasha batwaye ati kubera iki? Gusa bica bivana rero niyo migenderanire mufitanye ahantu ishika. Ati impamvu mu Besto ni wa wundi ushobora kugira depression ukamubwiza ukuri byagenze uko ashobora gusanga mu Besto akuri hafi wanashima na vya bindi umva ko famille yawe itomenya na vya bindi na mama wawe atomenya ariko Besto wawe bimenya uhereza umwanya sheri wawe ukuye nk'uhereza Besto ivyo vyose muzobibanamwe ndakubaza ikibazo urazi inkundo za kino gihe ogenda kubwira sheri wawe ngo urumva ngo undi mutipe hajya ngo ari kumbuza amahoro ari kunereta gose none baza ko avyimba cangana gutya ariko Besto arakubwira ati mwishire gutya bitware gutya ahubwo je ndumusheri wambwiye ati nakari karandondera ariko arambuza amahoro ahubwo ncamvuga ati wa muntu aranyemera kwera ariko arambwira n'abamubuza amahoro nkace ndakubwira ama secret tw'abahungu tumeze uku cangaha kugira ngo umwikureko urazi dizo hari ikintu maze kuanaliza ndaraba neza iyo umutipe maze kumubwira ati nakarandondera iyo ukoze ikosa rimwe gusa acasigara kwagiriza ko bajya abandi bamubwiye hari imigenderanire kandi waramubwije ukuri uzima uzantu habera ikibazo ngaho umubwiye ati nakarandondera ariko naramwanki ariko no munsi nkaca nsanga muri kumwe na naka ejo bano kuri aperi y'amasaha 2 na naka ebana ngiye kuraba naka yagize akabazo kanaka kandi ubizi ko gushaka ebana naka yambwiye ko ari mu bintu kanaka ngo ari kanusha ko ndamufasha naka aragwaje umuntu narinda muherekeje kuraba aho nyine nimba ko bizohava bicamo uko biri ko apana bizohava bicamo byaraciyemo naka nashaka gusa numushaka kubigira public kubera ko naka wamubwiye ati arahari sasa tubigira ibanga oya hari nundi ushaka kubwira ati urabona ati nk'uje naka ko arangora sivyo ariko nuwanashima wakora nirindi kosa tu sivyo dufatura bayokipe nakazi uragize gute urabaye stressé achavuga ati kumbura iyo stress ugize ni kwera ko nakabaye guteye cyane ni kwera umva ugasigara wicuza impamvu ubona mumubwiye mu bisanzwe kibanza ca mbere ukwiye kujamo utagiye muri eglise ukise stress uja ku musheri wawe gute nje ku Besto ufise umuntu rindira kubira katagira umwanya atakugira umwanya nibibaho baraguhenze aba Besto mwanya ngwa bakenewe reka Besto wa mbere ategereje kuba sheri wawe abandi bakaza mu nyuma kwanza utegereje kugira Besto umwe ni sheri ibindi vyose bishire ku ruhande none ibaze umuntu wewe wemere ebaneje umutima wanje ndawuguha umuntu wumva ko muzobana ibihe vyose ugacumurutisha umuntu mutazona sangira n'umwana ibazi urazi gituma benshi abo dukunze kuganira ukuntu bashobora kuba bivuga dizo barashaka kuvuga ati urabona mu Besto igituma ba prefer Besto kurusha umusheri hari no usanga ati je narababaje bikwiriye ugasanga mu Besto wiwe ubu Besto nyine avuga ati je mu Besto sino muhemukira ati gute Besto ntabwo uzovuga ati ngo azogucitinga uzovuga ngo yakwimyikura shavuye uzovuga ngo araguhemuke mu buzima arakubabaje donc Besto ni Besto ntabwo muzoshwa namufuye ngo ibiki ngo umutima urakomeretse ugize gute mwebwe nyene tu nukwihuriza kwanyu nta nibindi ico ni kibanza muhungiramo c'est vrai ico ni kibanza muhungiramo kugira ngo ntibiboneke ko mwabaye desi kandi kindi wanashimwa usanga nta na projet nta nimwe nta n'urukundo niyobaho kandi wumva ko wahungiyeyo kubera wabaye wahemukiwe uri hariya kubera gusa nyine uvuga ati Besto ico nshaka cyose arone uvuga ati je Besto ndutira sheri kandi afise umusheri bisigura ko
muri kuravanga ibintu hari besto akabaho na sheri hari n'ugira mu besto tamushara arigera agira atana depression fils reka shareka uwo besto umenye ko ari sheri oya ndaga bari sheri oya besto nta adashika oya reka ivyo sivyo sivyo abatipe bo muri iki gihe bose bameze neza umwanyi yaca kubwira ati basi twibera abagenzi aba besto nabo kubera abizi niba umugenzi aguma kajya kanya ibindi bizokwizana ariko urazi ko si iminsi yose mu besto mushika ku bindi petetre ngo mu besto batahabona oya sikuvuga ngo oya je narigeze kugira mu besto kandi abana wa mu besto nge none umwe namwamagara muhira ati ingo dusangire cyane nakambwira ati shaka gusanga kubyaje nyene ngo dufungure hamwe ariko nta nibirenze pe byabo ntiyari muri babandi bavuga uko oya oya uyu besto no muhira bari bamuzi ko ari besto wanje kandi cyane pe oyi kintu woki ivyo nyine muvuga ngo mu besto ngo abashika oya bo murubahana iki kintu woki oya murubahana ivyo bindi navyo nibindi ivyo nibindi nta besto bubahana nimbari ubu ariko apana muri iyo epoke yiwanje iyo epoke yo urashaje nta besto bubahana kaba kariyo tu ebane newe usigurira gute umuntu ashobora kukurutira umusheri bisigura ko aho umusheri ageza nawe nyine arahagera agaca harusha bisigura ko ibintu umusheri agukorera ariko urazi rero ikintu nyamukuru turi tuguhamagara dushaka kugira ngo dushobore kuba twohindura mentalite nimba hari abantu bofata ababesto nk'abasheri bon kurenga abasheri babo kumbure cyangwa akabona ati besto niwe muntu yomba hafi yogira gute turashaka ikintu kimwe canke bibiri wabasangiza turashaka utubwire kuri kote y'umusheri sivyo ni yahe nyungu yo kugira umusheri cyangwa kugira besto ese byo bavyemeye ko umuntu agira mu besto akagira n'umusheri oya ivyo byose byiza wibona mu musheri wawe kubera ko kugira besto no kugira sheri ubihomberamo n'umusheri ega sheri abafise limite ari akana tokubwira ebana uca wirakaza ako kantu nyene besto akavuze ukumva umenga ni comedy uratwenza uradutse twengeje vyata mu bisanzwe byiza wari kumubonamwo besto sheri wawe hama abo bandi bo ku ruhande vraiment ubafate nk'ibibakikije kweri kubera ko ni vyiza urukundo rumaze kujamo ibintu by'amategeko ikintu kivuge ikukivuge ruca rubiha kuko urukundo bisaba ko umuntu aba free mba numva no kubwira ikintu uko ndacumva peu importe abona kuriye ko basi ndi kumwe na sheri ndakimubwira uko je ndacumva araza kuntahura kubera ko nkunda araza kumva ico ndiko ndavuga kubera ko nkunda araza kubikora nkuko ndavyumva kubera ko nkunda ivyo biratandukanye na besto warindira gato besto akubwira ati reka shareka hari ibintu ngiyemo ariko sheri akubwiye ko ari binagiyemo ukababara ahubwo umuntu warukwiye gutahura sana kandi yarakwiye kugutahura sana yari besto yari sheri akakubera besto ibindi bikaza mu nyuma wanashima ivyo bintu by'aba besto gira umu besto w'umukobwa basi muhanurana izo nsaku zanyu bihere ariko uri umukobwa ngo gize ngufise ngo besto w'umuhungu cyangwa uri umuhungu gize besto w'umukobwa bya vrai nimba sheri wawe afise mu besto w'umuhungu canke umukobwa sheri wawe w'umuhungu afise mu besto w'umukobwa menya ko muri babiri nturi wenyene kandi agusumza amanota none nimba ari ukuntu yiyumva akumva umenga ibintu bibwira naka sino bibwira sheri bisigura ko agusumza amanota niwazi ahantu aca kugira ngo sheri wawe amererwe neza kugira ngo sheri wawe aryoherwe niwazi utuntu twinshi kuri sheri wawe none wumva uri sheri urinda uri munsi donc reka guparamira byo ngo ngire besto gira sheri birahagije uwo musheri wo mubonemwo besto uwo sheri wawe umugurukire umubwire byose umubwire uko wiyumva donc umubwire ikintu kucumva donc umugurukire bien atakintu cibanga atakintu ciki azokubera besto kurusha nawe mu besto wari wibaza kubera ko wewe habariho n'ikintu c'urukundo ruri hagati yanyu ariko besto ubusanga ebane amakosa yose muyahuriyemo kandi bijya besto rero ni gake mu bintu vyiza ni kenshi usanga ari amafuti
mwicariye naka warashimanigiye mwicara muri ko muvuga ibaze ugasanga wowe wicaranye n'umubesto muri ko muvuga sheri wawe rero mukari kaje kambaye uku ebane biri bizarre ibiki none wumva ari nza asumza amanota sheri wawe bisigura ko atakwiye kubaho gira umusheri umwe umugire besto umugire umuvukanyi umugire papa umugire byose and then ibindi ubyihoze ariko urazi aho bikunze gufira ni hehe hari gihe umwe muri couple canke mu rugo ashobora kugira envie yo kuyogira umwe abo mugenzi wiwe ugasanga uwundi nyene bon ntavyo abayitayeho nta mwanya afise avuga ati twaganiriye nta birenze kazisanga kugira ngo umwe yisanzura abwira ikibazo cyundi biragoye none ndakubaza ikibazo nkawe nko papa yubaze niryo ari uba wumva nkaho umengo ingwane za ntabwo zisangiza umugore canke ngo umve ko bimushiramo ahubwo zose ndazimushiramo tuzisangira okay kandi biba byoroshe wanashima numva ko ingorane zice zigira babiha ko zigira umwe ndabimubwira nyene tukazigira yihisha ngo no yimubwira ngo sheri wanje byabaye mutera stress ugasanga nyene nyene izo stress mutegerezwa kuzisangira ugira stress gute uri wenyine kandi ufise umusheri nene nko wiyabishise nko budufate nk'umuntu abafise sheri wiwe hama afise ikibazo ntabari we muntu wa mbere abwira afise ikibazo so ataragwaye so atafise ikibazo cy'akazi so atangimeze gute ntabari we muntu wa mbere abibwira sivyo akumva yuko afise uwundi muntu ku ruhande yo mu remesho igira gute aho hantu biva ko haba hari urukundo biba vyaranse ko mubwira gusa bihere ariko biba vyaraheze bihagaze ku mazina c'est vrai cyo ngasanga nyine bavuga ati ndamubwiye bihere ntazosubira kuncorera bikaba bigize ngaho ariko vya vrai nimba ushobora kugira ikibazo ukihutira besto akukibwira sheri uwo umusheri wawe nyine nivyo bindi nyine biba vyanse ko umubwiye ko biheze aca kubwira ko wahemutse ukaba wansekwe mu guhemuka ibintu nk'ivyo ariko ubundi bwo ntagihari nta busheri ngaho ufise umubesto none birashobora gushika umuntu afise umuntu bari mu rukundo akumva yuko afise ikibazo yakuyugarana mu nzu aho ko yoja kukivuga ku bandi none wowe urukundo guitiki banzu yinde ndakubwire none hariho umuntu urukundo ni rumwe je nizera ni rwa Kristo gusa bisigaye urumva nyene je nk'ivyo ubimbaje no kubwira ati wo prefera umusheri barakudeseshe imagine nk'umuntu ashobora kugira ikibazo byitwa ko afise umukunzi hama uko yogenda kwidesharge ngo abwire umukunzi wati bimeze gutya kumva ko yo kwiyugarana wenyene akumva nashaka kumuvugisha ngo amubwiye afise ikibazo kiniki aho vy'ukuri umva ko haba hariho agaciro yubahereza uyo wundi yabakunda cyane sukumuha agaciro ahubwo ntaba yamuhaye ikibanza kwiriye ntaba yamuhaye ikibanza kwiriye kuko nimba bisaba ko tuvugana ibibazo byacu byose ega mwa musangiye ubuzima none dusangiye ubuzima ndaguhishiki dusangiye ubuzima ndakubwira byose dusangiye ubuzima ntabangari bari hari hamaze kuzamo ibanga ntituba dusangiye ubuzima tuba dusangiye bya bindi by'amajambo nyine tubwirana ati we bimeze uku je bimeze uku sheri we rero uryama amahoro urarahajyana ibiki ibintu nk'ibyo ariko nta buzima muba musangiye ariko bya vrai muri mu rukundo bya vrai mubwirana twose na twatundi tw'uburofa uramaze kubona urukundo rugitangura mubwirana byose ibiki n'ibiki kandi mwese muba mufise umwanya ariko urukundo rumaze igihe akazi gace kabaki ari umuntu atangura kubura umwanya akazi gace kabaki bisha bipfa ni byiza rero ko bimera nka kujya ku bwa mbere mugishuhanye kandi mushuhanye imyaka yose niko biba bimeze tu nyene mani bahezagire nene ko bavuga ngo nta rukundo gukuri nk'ivyo uri kuri bivuga hari nk'abo byumva nkaho umengo ni inkinamico bavuga ati nta rukundo nyakuri rugihari ni gute bigenda kugira ngo ushobore guhura n'umuntu w'urukundo rwawe rwanya ngo canke guhura n'umuntu umva kagukunze bikagushika umuntu wese ashinga inabi bivanye n'ubuzima yaciyemo uvuga ko atarukundo gukuri rubaho ni kubera ko yahuye n'abantu babamenja gusa bamuhemukira ariko rero n'ubundi umubwiye ko urukundo ari bavuga ati sha we nuzi urukundo icyarico donc bavuga ko urukundo gukuri rutakibaho ariko vya vrai ahubwo ni go ruhari rwonyene ni handi tunyene tugira amashowa mabi tukaja tuvuga ati ngo bakobwa bose ni bamwe kandi uzosanga bose barira umukobwa avuga ko abahungu ari babi n'umuhungu akavuga ko abakobwa ari babi bisigura ko twagize amashowa mabi tukaca twama tuvuga ko ebana ni rubi na ubundi urukundo ni gwiza abana baba bavyirekera tu urukundo ni we vyakwankiye ubundi biramukunda tuza twe twikundire
ariko ndizo hata naho ndashaka kumenya kugira ngo umuntu agire amahitamo na cyane cyane shwa dikonje kugira ngo hitamwo muzobana ibihe byose ni gute wohitamo ukagira amahitamo meza ni giki wisunga kugira ngo gishobore kugira amahitamo meza banza umugire umugenzi ujya kweri uzi umenya hamugaca uvuga ati ududefo twiyo kuko nta muntu abura defo utudefo twingene ndabibona jewe turashobora kutubanamwo neza je ndashobora kutwihanganira amaherere yiwe birashobora kugenda uku kuri jewe wumva ko woyihanganira ebana rujemo uyo nubwo mwobana ni bon kubera ko wamaze kumugira umugenzi umubesto murakundana kandi amaherere yiwe urayazi none ntaza amaherere yawe uri kure yahisha ngo uje kuyabwira besto naye nitwamara kubana uzocahamagara besto ati rero jewe ngo nubakire tivyagenze nabi wenda kwingiza bimbwire je sheri wawe tugiheze nimba tugikemura nimba tubona ko bidakunda duhebane umwe wese arondera ivyiwe ega niyo mpamvu niyo henshi bipfira ubusanga yaravye ubwiza gusa agacavuga ati reka jewe nkoresha inoti n'imitoma ndamutahana kakanu ko kumenyana ntikarimwo kakanu ka friendship ntikarimwo nivyo bindi vya sheri gusa nyene biraho vyo majambo umwe wese afite target yiwe umwe arabi bisusundi nawe arabi inoti nta musi n'umuntu uzokwigira mugira urukundo ruri for kuko nyene hari igihe bijya bisusu bizoyonga hari igihe inoti zizobura ubona shima zizoba zinahari ariko wa mutima wa vrai wa mutima kuko umutima uragira shwa nawe nyene ukikundira umuntu wowe utabihisemo haragera igihe ukunda umuntu kandi na wa muntu wawe afise amahera wemeye kubera inoti ahari sasa sugutwagwa gusa nibije vyose ati rero ko yemeye ko bimeze uko we bijemo uri sûr kunda uri sûr mugira umugenzi abe proche yawe umubwire vyose akubwire vyose aho mbona urukundo kweri ewana Adamu na Eva ariko mbere ko turangiza kino kiganiro sinengenda ntakubajije bigenda gute iyo umuntu wamaze kubana n'undi mu nzu donc avant yuko babana ugasanga urukundo rurarenze bon machérie yamaki bari romantique vyatari ako bamaze kubana ugasanga za romance zigiye zirahera bukebu ugasanga wota utotana cyo bimugiye ni biva kuki ivyo ni vya bindi nyene ariko ndavuga ega ni kakantu wamwitasheri kubera ukura profit ikintu wamwita sheri kubera ati ntaba barende ko profit ikintu kanaka ahandi no kavuga ati noye ko tubana mpindura iki reka nibere uri kujya kuntu nari sanzwe meze donc acugaragaza wewe wanyawuriwe ega nimwabaye aba besto mumenye vyari biraho tu ntimwabaye aba besto mumenyane mube close umenye tamezuku hageze muri ikayi comporte uku usanga twadusheri tuyovye je na madame naramwe bagize nziko yitwa sheri bisigaye nazuzi yego aho kaniro kararenze ako se iri yayi impanuro uha abantu bifuza bucanke bari mu rukundo bimirije gushinga izabo nk'umupapa uno munsi dizo arubatse afise umudamu n'umwana naye impanuro bahugira ngo bashobarushirize kuzogira urugo rwiza namye ndakivuga mugira umubesto numubangikanye n'abandi ba besto gira umubesto umwe ari serie nimba yarakubwiye ko gukunda buri serie mugira umubesto ari serie mubwirane vyose nakwa kuntu ariyo n'ukuntu umuntu aba yumva mu mutima atobibwira n'umuntu numwe wanashima no umubesto ntabimubwire iyo ka igeze ebane mwugurukire mubwire akumenye wese naho mumenye wese ivyo bizotuma ebane mugeze hariya mwibaniye neza kubera ko kakanu kubo besto kajya nigapfa guhera ariko vya misheri byo guprofita ivyo ni mu mezi abiri nyene mubana kaba gaheze Beza tugushimiye cyane ku mwanya duhaye rero no kutuganiriza n'impanuro duhaye merci beaucoup namwe ku kanya kanyu kandi nzogaruka karibu cyane ego Yesu bashimiye cyane mwese mudahengesha kubana Akamo TV turabakunda cyane murushize kudukurikirana kuri Akamo TV muce kuri channel yacu mutibagira subscribe na jamais na partage mukomeze kuba abambere baronka amakuru yacu agiye atandukanye mbese byo tubashikiriza byose mutibagira ndizo tricks no muririmbyi indirimbo himbazamana mu mudiho wa hip hop komeze kumushigikira komeze gushika kure cyane no musege taduhaye akapera nzoyiba ubutaha okay ngiye muri studio
agiye mu gikoni kuduha ibintu bigezweho Yeah. azogaruka ngaha aduha ivyahiye bimeze neza Yep. tukifuriza amahirwe n'umugisha rero Merci beaucoup. yeah